Amiri narigeze kumubwira ivyo uri gukora byose manza kwanza wiyumvira uno musi uri kubikora ubabaza sije uri kurabaza uriko wica abana bibanje bari nyuma. Amiri ahari hose yongere gutahura yuko ataco yigeze amfasha ni vyiza kuvugisha ukuri kubera ko yakimfasha ntiyari kwipfuza ko nsubira hasi kubera ko umuntu yipfuza kugera kure ntashobora kwipfuza ko usubira hasi igituma ndabivuze n'igiki yaratumye nja mu madeni yaratumye mpakwa no gufungwa kubera amadeni y'abandi na 20 ko ndukanga mu vy'imburane ziwe yantwayemo naramwinginze ndakora buri kimwe cyose gishoboka. Amiri harageze igihe mbabaza ndavuga ati kubera kinagize icizere ku muntu w'inzigo inkuru handi hantu ndayivuga mugabo Amiri yaratumye ndira inshuro zibiri Amiri waratumye ndira inshuro zibiri ku buryo nipfuje no kwiyahura kuko nabonye uko umenga kwizera abantu ntaco kwizereka mu vyumve yuko no kuri studio nirirwa ninzira kandi nkorera amamiliyoni mu vyumve ko nava hajya nta mugatumba n'amaguru kandi ndiko ndakora amafaranga ninjije amafaranga ndi anakambira ngo amafaranga araronka natwe gupfa nisuba mahise umujyambere. Siren Vibes TV badandaza batandukanye. Bega mwari muzi ko abantu bashobora kumenya no kugura ivyo mudandaza aho bari hose biciye kuri Mega Customer Center. Iyandikishe muciye kuri wezi 3 akaburungu Mega Customer Center akaburungu.com abakiriya babibone gutyo bagire commande y'ibidandazwa vyanyu vyoroshe. None muri kino kinjana hari uwo bagituratura arondera amahoteli ibibanza vyo gukoreramwe imanza amanama guhota imiduga gufata numero yo kwa muganga n'ibindi. Orohegwa ufashijwe na Mega Customer Center. Injira kuri wezi 3 akaburungu Mega Customer Center akaburungu.com injira muri annonce hitamwe icukeneye igenekerezo n'amasaha ugishakirako emeza kuri réserver maintenant kugira nyene service abone réservation yawe. Ufise icubaza dusange muri quartier asiatique avenue Tanganyika numero 14 building Kiramirana bureau numero 5 canke wakure kuri 72 147 ubusa 13. Mega Customer Center umuguzi umusangiwe. Mwiriwe mwaramutse abakunzi ba Siren Vibes televiziyo yacu dusangiye jewe na mwebwe kora ko ni yanyu uyikunda bari iwawe nanje ni yanje kwa ndayikunda kandi nkanikorera rero ni yacu twese. Je nitwozira koze abere ko ntangura mbaza ndabibuka gukoresha site ya Mega Customer Center kugira ngo ibintu vyanyu mwifuza biborohere kuronka mutarenze kwigora mu mujarajara kuja kurondera ikintu utazaho kirondera canke kwideplacer tw'ibitoro vy'ubu vyabuze uretse no ko ma déplacement zimvye urashobora kureserva ikintu uri kure ku telefone yawe ukakireserva. N'abandi bafise ama service amene bafise ibintu ma produit ashaka kubishira kuri iyo site kugira ngo abantu bavyifuza ashobora kubibona ashobora kwikomanda bivuye muri ma service yanyu mu alimentation yanyu bro muganga yashako yo cabine yawe abantu bazi baratora ama numero par site online ibintu buzima bworohe ni ibintu vy'ikizungu navyo menyereye rero vyaje mu Burundi yarabwiye odeta bya covoiturage ni mutamenyere mwazabaza ibintu bishasha nga mu Burundi mutamwinire mutazi tubere dufise ngahanye nimba azi odeta ahasha kuva ngahanye atwaye umuntu hama bakamuha amafaranga ndazi gitoro cambuye kuronka ko arafise imodoka umuntu turi kumwe ngahanye kanje ko nafise imodoka hama agaca antwari yo ngiye niba yagiye mugabo hama nkamuriha nayenze kukigora rero nuko bimeze mba ndababwiye nyene reka rero nakira umutumire nimba yihanganye ni kwiyakira vyanse yihanganye ni mutoyi wanje kubatabizi petit frère wanje yitwa MB Data Toyi Moise mwana ugira 10 wanyu cyangwa ugira nka 20 ugira 7 mu bana bangana 12 12 hari hagati na hagati neza hagati na hagati ndikagabura uri kagabura vraiment kagabura turi kumwe na kagabura Moise birahindutse amaguru yawe mbita ndaho ndashima uzi Data Pondis na way wenda ukanu kavuye barabaza kubaza nukavuye wakambarije naravye bageye imyaka turayigendera ngo nayo ikatugenderamo no kuri uri mutoya wanje wavyo uri mutoya njende mukuru wawe mugahari umwanya bihinduka rimwe mwisi turi kuwe mutoya anye ndi mukuru ikofe kuvuga bavuga no kusatura canke no guhombagura no gusatura ushaka gusaturwa cyane ubintu usature
karagaciyemo guhomvaguraho n'ikirundi cahe guhomvagura eh nukuri kwa mu guhomvagura nzi nicyo bisigura foko turondera amavyo twabasubiza iwanyu nta kibazo byose birashoboka burya dufise iyo tuva imwaro haro ni hafi ni masaha niba atari isaha n'igice amasaha 20 ushikeyo uva imwaro ni utabotse mva hano heje mva igitega mva imwaro mva kumutakura mva naho mbuye umunsi ngo ava imwaro ntihatobotse nta kibazo namba Burundi wayibona félicitations no ku maherene visit Burundi musaba Burundi rero akakura ndabaramukije cyane nari ndabakumbuye na wayi wari wakumbuye cyane ni kiye kintu uhora ukunda duhera hantu kiye kintu uhora ukunda yakoze ikiganiro bo gukora ikiganiro mwishimye kandi mwumva ko muri alezi mwese mukumva ko mwa muri nko muri blague nje mpanda gukorera je cyane tuba turi mu gihe hahora hagera igihe ubikora mugabo n'umunsi wabikoze no sinagizi n'umunsi wabikoze nahora ngira ibintu biri seriye cyane oya se seriye cyane mugabo wahora ugerageza kubukora ntitwagiye muri politiki ugerageza kubikora mugabo n'amategeko y'ikiganiro n'umunsi n'amategeko nshiramo n'amategeko nshiramo okay iyo abantu baravye ikiganiro canke bakora ikiganiro cawe canke uri kurara ikiganiro ukaraba commentaire abantu bagira mu kiganiro cyawe biguha feeling iyi bo ndatahura yuko hari abantu badukurikirana kandi basanzwe bankunda kandi basanzwe bashigikira n'umuziki w'u Burundi kuko mu gihe ushigikira umuziki wundi ko mvuze ngo uranshigikira je nagenda nta muziki uzosubira kwemera yego kandi muri iyi minsi abarimvyi bariko baragenda gahoro gahoro yabaje bisa ivyumviriye bihora yumvira gute bo mu buzima urabona umaze kuvuka utegeza gushiramo ko wamaze no gupfa byonye nivyo babikwiye uhawe amahirwe yo kubaho ubuhara n'amahirwe yo kuvaho ariko wipfuza kuzo bon umuntu ivyifuzo mana nibizi umuntu azomara kwisigiye kingana gucyanye soit 25 ans 35 ans 12 90 abantu bamara imyaka n'ijana rirenga wowe ivyifuzo vyawe nivyo kumara nk'imyaka nk'inga nta muntu haruri ibintu vy'igihe kuko ndinzavuga ngo ivyifuzo byanje byo kumara imisi ngo imyaka nka 40 mu gihe Imana ntekanije 50 uzava nsanga n'ivy'Imana ko ndafishe kuba n'ivy'Imana kubera ko atekaje 40 nkaca mvuga 50 nkaca mvuga 40 ega n'ikigwa 50 kandi atari yagupangiye urumva yampangiye 50 par exemple je nce mvuga 40 none umva bice bigenda gute ndivye imyaka 10 kandi ubusuma ni bubi n'ivyifuzo vyawe n'ivyifuzo vyawe wowe ni wagada kuri imyaka 40 kandi wari kuba 50 wowe nta kibazo ko nizoba wifuza oya gusa ikintu nshaka gusa nshaka gukora neza nkagenda byose bitunganye nico umuntu gusategeza ngo nayo byo kuramba kwisi afise kuharambira ukipfuza gupfakira kare kubera ibibazo kungene bigenda gusa gikuru nuko umuntu ategeza kugenda ari humble kagenda kandi atani ngorane ufitaniye n'umuntu nico gikuru hariho agaslange kamaze imisi gaca kazunguruka ose hari indirimbo babiririmvyemwo ngo hari ukimara imyaka ijana sha wapinda oya ntamyatse uko bigenda birahinduka bigenda birabuga sanga ni imyaka yose igendera amanuka imyaka yo kurambuga sanga bo ugupfa nta muntu azi gahunda ni nko kuvuka umuntu amenya gahunda n'umusu inda yagiriye ko ntubimenya urabona ivyo ikungene zigenda ziraho etape uhakagira n'igihe cyo kuvyara uvuga ngo uzumuganga kuvyuzovyara je gasanga uvyaye hirya yejo urumva ivyo ukungene nje gituma no gupfa umuntu atoshoka kubihereza ikibanza mugabo kamenya ko bizoba tu mbwa nyine ukaberaho neza abandi nze n'amavuga nturi oblige kugendera mu bantu bose mu nzira ati batwengera mugabo ubaha abantu mubana babareho neza ntuzaberaho abantu ntuzuratera ingora abazi umuntu abantu bifuza kuba babana nawe bagaya bavuga ati mana uyu muntu wapfaca ukamuha hariho abantu usangana upfuye n'ikiziga bakivumagura ibazi gusa abantu abantu bagaca bavuga ngo yari umuntu mwiza mugabo agiye Jesse niko ndakubesha narigeze kuvuga ikintu ndavuga ati yaba Imana yo mpinema mu gihe napfuye ikazo mpinema yo kumviriza ingene abantu bakora bavuga yari umwana mwiza kandi narinzi ko ari umuntu yamvuze nabi no byuka kwanza nkamwiruka ko nkamutikura nkasiga ndamwishe nkacangaruka nkajya amatsimu hambe ngende yego ikamubwo burenganzira gusa bwo kuvyuka kandi nkaba umuntu manza kwanza nkashishura umuntu reka ko oya n'uburyarya bwogabanuka kumara n'uburyarya bwogabanuka urabona nko par exemple turahuye urenganye gusigira mbesire bijya bikagusiba hamwe unyura uvuga ati ewana ibintu kwera uyu muntu ujye umuntu aramwanga urazi ko ari abantu bafite amateka yo kwankana ugasanga ni buri barinze batanga ama award yo twara award nka 16 z'ugwango mugabo gaje usangana urapfuye amosozi hovoma itanki nkuyo reba bisaba yuko ucubyuka hajye ukamanzwa mukorera kantu n'abandi bakarabira akarorero ukamudida kukumpanda yego binashitse ukana mwica mukajana tubone watumye mpfa nabi kuko ari kumbwira ukuri wazi ko ari abantu
tugenda mu muriro oya urazi ko ari abantu urazi gituma ndakubwiza kuri uzi hari abantu babayeho bazova baza kubazwa ivyaha vya bagenzi babo wenda kubonye kikosa si byiza gucira umuntu urubanza mugabo umuntu ubonye kakagorana uramubwira ukamwegera urazi MB ikintu kimwe abarundi ntitukunda ubona tubigira amakosa umuntu umubwiye ati kuri hano kandi umbwiye nk'umugenzi uramukunda ushaka atera imbere ati hano hantu mbwiye hano hantu wagize ikosa urarabuka uhindura cyangwa ubigenze gutya niho ubu byagenda neza usabwa ati umpanura nkande kandi ntabikubwira ngo basi ufrata ubwatsi ngo ni bonanje mugabo ugiye mu bandi arishima yibaza ko wazi ibintu byose wenyene yibaza ko ugasanga oya umuntu we ukaba uri uraturaba kuri na televiziyo ukaba uri umuntu udahanuga uri imbwa imbwa nyene mujeri urazi gituma kubera ko umuntu adahanurwa akora ibibi byose bibaho kandi ntatahura uburibwe cyangwa ububabare bwa mugenzi we kubera ko nubwo bakubera ati uri mugenzi wamukoze ko mwene ukora umucumisa ikintu uramubabaza abona ko umenga birasanzwe tu urumva uyu muntu umva akwiye no kubaho mu bisanzwe umuntu ahanurwa niwe muntu yawe umuntu atumva kandi adahanurwa nico nyene nari navuze ubwa mbere gisubiremo none imbwa mu Giswahili ndagiye umuntu kumira akipfutse nyavuze imbwa yavuze mbwa aho rero asomye Giswahili mbwa ubushirin cifuzo wasabye Imana ku munsi wa nterema biwawe nama nagisabye cyane kora kuno musi urafise guhura n'abantu par exemple nkaje bazana nk'ubibaye mana uwo misi umuntu awenzi azavatinya kuza kuguha abantu bamereze ishano ntabonzi kandi nta muntu ngi wiyo babaza kugisha umukanga inchure ubuherutse bari bampaye ya 15 sa ego sinzi sinjya ku muntu singiriki nza numva gusa mu nde wana bibogaboga nkumenga uko barateka bashusha amaoki bakaranga ifiriti nkuye rero cyumva aceza ku maziko yari umuntu mwiza badi cubaza kwanza akabona umuhagaze hamandi kofi gambye kandi kofi gikiziga nibaza riba riremereye abandi bantu niba kubona niba kubona wenyine oya apana kubona bose bakabibona ko ariko bimeze kumukubise yego kavutura umuntu hamwe yaravuga ati nukuri ntuzosura kubinjyaye urumva ntiwoza n'umuzimu woza wa mubiri bagira bahambe hage bako baragusezera ukabyuka bana nk'ibogare kabisa yego uti kuri umuntu hamwe kazuga hikofu umuntu ati ntuzosura n'undi munsi kuza kujya kumukujya apana kuzoza muraza guhemana cyane kugira ikivugisha ukuri buvuga umuntu ibibi vyiwe kugira ngo nabandi bamenye kugira n'abatacu bimaze kuko hajya baragahinda kera umuntu wese nta muntu kukaburagira ibibi nibibaho okay bashaba abana beza nuko nyene embe bazugiye kugwisha incuro nyinshi mugabamvura inzoka baribesha ndacabavuruga bakuvura basa ndakubesha ndacabavuruga naho nzoje niba baguhishano incuro ya 10 irya mbere irya kabiri uvuga ati maybe n'abantu mu kibano n'abafana cyangwa abantu duhura muri industry n'abantu urazi umuntu ntakugirira n'abatacu muhuriyeko kenshi umuntu akugirira nabi hari cyo muhuriyeko cyangwa hari cyo musumba cyangwa hari cyo gusumba ego nukuvuga umwasi w'umuziki ari mu muziki nyene cyo kimwe niko bimeze none umukonkira wawe si umuntu musangiye akazi none ugomba kumera ko umuntu adandaza isombe yoza kukurondera kwiki abasunga ari inkozi y'ikibi gusa ashaka tunaretse n'inkozi y'ikibi kiretse wara mwivye ifungo y'isombe ukagenda utamurisha akakubwira tuzoyizi man isumi incuro 10 na zingahe mugabo birasanzwe ndamaze kubimenyera no fafa kubimenyera ntamenyera akazi hari ukuntu abantu abarimvye mumaze kumenyera ko kugishano ari bisanzwe cyane ko uri umuririmbyi uje mu mwaka uririmba tegeza kugishano none uwo bihungira he ntaho bihungira kubera ko biguma bitsa ya biguma biza kandi ntumenya no wabiguhaye ntumenya no wagize kurumva uciba muhonye none kandi nkasanga muganira uri murabaja cyane sinda namuzi tuzonavugana tunaramukanye ubwo urazi ko barabavuga ko umuntu yaguhesha no muhuye cusuro karemba rasubira ukaremba mugabo nkasanga ari cyane baguhaye rimwe bigumari garuka je iryo bampereza ntibampiri boshe buryo ngo barariboha ku buryo agiye kandi akongera kirindi fundo warani mwoto umva je kora ko bampiri itandukanye iryo buryo bushize ryari rijya ryo gusonza cyane orkeje mu buzima sinsonza njya nagake kabaho umva narasonza cyane nkumva nyene kumenga ngomba gufungura kubwajya nabuze natebye gufungura nkumva leta ngo gukata rero nta nubwo ari ijya n'imwe mu miyaga via bluetooth kabisa abantu mwarabaye babi umuntu atanga isano ariko araba kino kiganiro ashaka ngibutswe n'abazopfa
n'abashanoleur n'abashanoleur kabisa abo akazina ke n'abashanosha nabo ni bene ishano umva nawe uzopfa kandi wowe uzopfuye nabi twese tuzopfa gusa nyani fe president yarabivuze ati ikibisi gupfa ikibi nugupfira abantu nabi wowe uzopfiriye abantu nabi kandi iherezo ryawe ni ribi cyane azoba yipfiriye nabi kubera ko umuvumo wose azobazwa wenyine ego uriya munsi hari umuntu kare yambwiye nakonjana n'uwavoka acambwira ati ngo uriya munsi twese ngazo turi abavoka ego kiramo nazo kwicira urubanza wenyine nazo kwicira urubanza wenyine ntavyo kuvuga ngo ninda gucira urubanza wewe wenyine ni wowe kandi kugatwe kiwawe wenyine undi nawe yavuze ngo mwijuru barakoze ama ecran plat ukira muri sanzura baga TV kivyo yakoze aza ekaza kari ngaye imbere yiwawe ugura bati birahari nkawe nk'ivyo wakoze canke ivyo ukora niwabona kuri ekran bizogenda gute uzotwenga canke yazogera uvuga ati ntiyarije yarunze je nzobwira Imana no kuri Imana je ngarije mugabo vyari vyahaye mugabo narisubiyeko okay ko wisubiyeko isubirire ko ngana uzogende kuvuga ngo wisubireko oyana ni nasubiyeko nga n'umundi muntu yaza ku munsi okay bizi ntabyo nzaho muhurira n'Imana naho nzi ndakubwira ati umuntu yazwa ku munsi amen mama pastor anyway MB data ubu unye uri kurakora umuziki nje ngenda gusubiza kera kora ko nakukora ikibazo ntarakubaza na rimwe kuva twatangura gukora ibiganiro kandi ndipanga kunyishuye utanyishuye ntuva nga ndatwufise urusaku baza ndakwishura twatangiye kumenya uri muri MA production kwa Amir ndamura mu kica hari mu nyuma twumva ngo mwavanye mugabo muvana ntukaze gukora ibiganiro nta biganiro wakoze mugabo urukurukuru niyo nkuru vyaravugwa ko hamwava mutavanye neza maybe ngo hari ibintu yagusigaraniye amakonte yawe y'amarezo sociaux waranatanguye YouTube nshasha n'ibindi shaka rero uyu munsi utwugurukira ko narumvise ko imanda mwari mufitanye zaheze urashaka kuguruka tubwiza ukora ati byari bimeze gutya anye story yari imeze twashaka kubanza duhere hasi tubwira ati utubwire ngene mwamenyanye mwahuriye hehe osi mushaka mwaravanye no mu nawe mugabo hari kintu yakumariye mu buzima avuga ati naho byagenze uko arafite tafara asize kubuzanga bwanje kuba ngeze hano harimo uruhare rw'ibiyo shaka utubwire byagenze gute tupe story tubwire yagusanze mu gatumba cyangwa yagusanze ukura ati pita kujya umuntu nyira ahura na chance yiyo muri market tunze tuvuga inkuru yanje na Amir ni ndende inkuru yanje na Amir ni ndende nco gituma ntigeze nipfuza kuvuga ibintu byinshi kuvyerekeranya gatanje nawe canke ingorane zahabaye burya umuvye arafise kugukoshereza umuntu yamara umuntu kandi mugihe ukora ikintu manza uyumvire kubwineza y'umuryango afise mbere yuko ukora ikintu kuko bijya byose biza kuza gukora biza ko affecta barya abantu bari nyuma yiwe nibyo zera kumanza kwiyumvira mbere yuko ukora ikintu nco gituma narigeze kumubwira ivyo uri gukora byose manza kwanza wiyumvira uno musi uri kubikora ubabaza sije uri kurabaza uriko wica abana bibanje bari nyuma kuko nanje no musi yo nkifuza kugirira ikibi nari kuba ndiko ndica abana babi nyuma naravye kwanza neza y'abana bawe kandi sino biharira Amir yaramfashije mugabo kumfasha ko se sishoye kuvyanga mugabo ubufasha bwiwe bwose yamfashije we niwe yagiye kugaragariza abantu ko ari ubusa taco yigeze amfasha bivanye niki nkakaroro wenda gufashije ndaguha ino telefone cenza kuyitora ndayimenaguye nagufashije nabufasha buhari mugabo ubufasha ntaco bugira buhagazeko kandi umuntu mugihe wamufashije ntaco ugira ufasheko kuko avuga ko yamfashije ego yaramfashije kugira ngo nkore sivyo amfata mu mugongo usibye ko ibikorwa byose byahora bikoreka byose rije nabiriha siko kuko ntakoze show nta video yakogo Landry SB imani muhezagira hari niwe yankora na video z'ubuntu ikindi gikurikira Amir twavanye mbari kuva MA gitangura je nibaze ko Amir Kijuku Pax antwara kwa Amir baravugana ndi bategezwa kunkorera Kijuka caragenda sinzi yo yagiye mu nyuma turakorana gutyo ndakora indirimbo zishika indirimbo 10 mbatari indirimbo 9 mu ndirimbo zose yampaye mu indirimbo imwe ca ndatakara maze gutakara mvuye muri Primusic da hari 2013 2014 canja muri Primusic ndagenda ngarukira mu gice gishiri ca nyuma ndavuga ati niyi ntambwe ewana sinarinzi ko no hagera kuko kira muntu wese yaratangara akavuga ati aribwo bwa mbere ntawo vyizeye ngabo navuga ati iki kintu kizotuma nanje mvuga ati ndi proud yo kuba
naraciye mu bibazo kugira ngo ushobore gushika mu no muziki no munsi nico gituma naba ngomba umuntu ankinisha wofu munkinisha je hakukinisha umuziki cyangwa ukinisha akazi kanje ni nk'umuntu avuga umuziki nabi kubera ko je gushika no munsi umuziki urantunze gushika no munsi umuziki waranguriye ahomba uno munsi umuziki warampaye ka déplacement nubwo bugira ku nkorofani arico wakwiye ku kintu waruhiye n'ikintu cy'agaciro cyane uno munsi umuziki uratumye twicaranye hano ni ikintu cy'agaciro kuko umuntu umenyanira mu bintu bitandukanye je no vuga yuko ubuzima umuntu ababayemwo n'ubuzima burefu kandi ibintu byose umuntu aba ari karacamwo ni ibintu biba bifise isano naho umuntu aba ari karaca je no vuga iki Amiri ahari hose ndamwubaha kandi abitahure mugabo ahari hose yongere gutahura yuko ataco yigeze amfasha ni vyiza kuvugisha ukuri kubera ko yakimfasha ntiyari kwipfuza ko nsubira hasi kubera ko umuntu yipfuza kugera kure ntashobora kwipfuza ko usubira hasi igituma ndabivuze n'igiki yaratumye nja mu madeni yaratumye mpakwa no gufungwa kubera amadeni y'abandi na 20 ko ndukanga mu vy'imburane ziwe yantwayemo ivyo byose nanje nari kubikora kandi gikurikira yongera sigarana imbuga zanje ngurukana bumenyi kandi ikindi gikurikirana nari mfise byinshi nanje byo kumushinza mugabo ivyo byose sinigeze ndabiraba ndatahura ego yaramfashije kugira ngo mboneke mugabo ntiyamfashije kugira ngo ntere imbere badandaza batandukanye Bega mwari muzi ko abantu bashobora kumenya no kugura ivyo mudandaza aho bari hose biciye kuri Mega Customer Center. Iyandikishe muciye kuri wezi 3 akaburungu Mega Customer Center akaburungu.com abakiriya babibone gutyo bagire commande y'ibidandazwa vyanyu vyoroshe. None muri kino kinjana hari uwo bagituratura arondera amahoteli ibibanza vyo gukoreramwo imanza amanama guhota imiduga gufata numero yo kwa muganga n'ibindi. Orohegwa ufashijwe na Mega Customer Center. Injira kuri wezi 3 akaburungu Mega Customer Center akaburungu.com injira muri annonce hitamwe icukeneye igenekerezo n'amasaha ugishakirako emeza kuri réserver maintenant kugira nyene service abone réservation yawe ufise icubaza dusange muri quartier asiatique avenue Tanganyika numero 14 building Kiramirana bureau numero 5 canke wakure kuri 72 147 ubusa 13 Mega Customer Center umuguzi umusangiwe kuko yakimfasha kugira ngo ntere imbere nuno musi zigaca numba ndazifise mugabo Imana yaragerageje gutahuza abantu ati ivyabaye byose ntivyaturutse kuri uyu ahubwo byaturutse ngaha kuko tugiye kuraba channel YouTube yanje bigeze muri 37k sivyo iriya yakera nageze iri mu 23 nimbatare 25 kwa sinzi hagati wanje nawe nindi yaduze kure kandi YouTube imaze imyaka myinshi iyi nayo iracafise umwaka natanguye a0 urumva naramwinginze ndakora buri kimwe cyose gishoboka Amiri harageze igihe mbabaza ndavuga ati kubera kinagize icizere ku muntu w'inzigo sindiko ndakosha kira muntu wese ambajije Amiri nabona ko kumenga nk'ikigomana canje kira muntu wese ambajije Amiri nabona ko kumenga ntandi hantu nushobora kuja inkuru ntandi hantu ndayivuga mugabo Amiri yaratumye ndira inshuro zibiri Amiri waratumye ndira inshuro zibiri ku buryo nipfuje no kwiyahura kuko nabonye kumenga kwizera abantu ntaco kwizereka jeje nyene ugiye kubiraba nije nagenda ndahereza n'amafaranga abantu kugira ngo bajye abantu baboye par exemple indirimbo aje kugira ngo ivuzwe nije nabahaye amafaranga amente kugira ngo indirimbo ivuzwe mugavyo byose nimba vyaragiye biraba we yavuga yuko ari we yabikoze ntiyamenye ibindi nkora ku ruhande kandi mu gihe uri kurakora ikintu singombwa ngo abantu babone gwakoze kinaka gikuru nuko ukora ikintu ciza muvyumve yuko no kuri studio nirwa ninzara kandi nkorera amamiliyoni muvyumve ko nava hajya nta mugatumba n'amaguru kandi ndiko ndakora amafaranga ninjije amafaranga ndi anakambira ngo amafaranga araronka natwe gupfa n'isuba amahisumu ryambere amafaranga nagiye kwihabwa n'umuntu ari proche yiwe wambare ngo nta mafaranga afise ninjije miliyoni hafi 3 zinjiye ngaho indana gacambera ngo ndindire ngo hari umuntu yamwemereye amafaranga eske umuntu afise urukundo na jewe ivyo sinagerageza kuvyangana mvuga ati kumbura aya mafaranga akashira muri projet mugabo simbona ibikorwa naho bija mugabo nkavuga ati uko biri kose kanihangane kumbura azohinduka canke hazogera igihe atahura ati ibintu byose umuntu ari karacamwo hazogera igihe wonye nabona ati uyu muntu ndiko ndamuryagumba tuzokora ikintu cy'agaciro je ndamwegera nk'umwana ndavuga ati ico nshaka ndavuga ati par exemple ubu ndataha n'amaguru nimba nta n'amaguru bigashika nkataha n'amaguru nimumfashe base kuni kure ego basigitoro nticobora sinobora n'umuntu ambarati ngwino basi ndagukunda ndakugurire basi n'iritiri gituri gutana muhira kuko ndi mano bampezege nkagura nk'igitoro ca 50 nani tumva mu gatumba nuko imodoka yo bari marayinwa cyane mugabo maze kumubwira ati ko ninjije amahera nganuko mfasha mungure basi n'akaduga ka 3 million kubasi ako koshobora kuba kanizira kagatuma
urumva ko ushobora kubaka izina kagatuma uno munsi kazana n'ayandi mahera kuko bavuga ati ariko arakora kandi hari ibyo ariko arinziza uravyumva mugabe ikintu yambara ati ahubwo ivyo uri kuravuga ntibinashoboka ngo uri kurapanuka cyane ngo ntiwohera no nta nikinga wahereyeko yari kumwe n'umuntu araho sinomuvuga uyo muntu yagiye kuvuga mu nyuma ko yarantegekanije ibintu byinshi byo kumfasha ariko sinigeze nipfuza kuvuga ibintu byinshi birenze mugabo naragerageje kumutahura kenshi umuntu avuga ko yagomba kugirira ivyiza mutakiri kumwe mugabo ahari no vuga yuko yarantwaye aranyitwarira kandi yari karavuga ko atahunzoshika anci intege tangira zino nino ibiki ngo ndavuga ati je ko atakibi namukoreye ndafise ukwizera nta namakosa namukoreye uko biri kose we niyagomba ko je nkomera nzokomera niyagomba ko ngwa nzogwa agatangira zino baramfungira ku buryo atana namwe nsubira kuvuzwa kandi haba ku radio kwa ngo ndavuga ati Imana yonyene ni ko ugusenga ko aramfashije rego ndi umunyabyaha ariko ndizera Imana narasanze Imana irafasha byose birakoreka kandi birakomera narakoze show 11 ninjije 11 million muri 11 million ninjije ayo mafaranga naravuze ati nko muri aya mafaranga iyo akije hari no musi mani ko ndakora iki nca ndakora ngo video bucece maze ko ngo video bucece nongera kandi ndabikandi mafaranga niyo twace dukuramo ajyandi ma video mu nyuma turabookinga ama studio turakora turipanga bushasha turakora turategura YouTube ubushasha byose turabikora indirimbo ndibuka umunsi Brian ambwira ati kuko twari kumwe twari ku mugoro mu ijoro rya saa 7 z'ijoro ambarate nuko tubuze ico dukora uyu mujama yanse kuguha YouTube yawe namushiriye amafaranga umuriyoni w'amafaranga y'amarundi yapfuye kuyabona ku mezi jambo yavuze nsohotse ngo ndindira ave muri mwezi Ramazana nkomeshe kirasanzwe cyo kintu naracumvise kirambabaza ndavuga ati none by'ukuri uyu muntu namukoreye kusanya baki ngari gutuma mbara ati Jesse nshaka kusohoka dukorere basi ikindi gihe gito hamubure kugenda ngo mpaka ngo mvuge ngo yandike ibintu ndamufitiye none ubu hari imodoka wanguriye hari ni pikipiki tubaze basi pikipiki nta ni pusipusi basi mvuge basi ndatangwe gutambuka umuyaga pusipusi menye gutambuka ntako nihanganiye byinshi ipantaro nije ndayigurira kanambiri nije ndazigurira n'impuzu zo muri sho nije ndazigurira none ushaka kumbwira yuko hari n'amadena mamwe twagiye turaherana yizo mpuzu nyene kandi ninjije amahera mugabe ibyo byose ntiyigeze abibona ko ndavyihanganira naramugamburukira nta munsi nigeze ndamutetereza yaravuga ikintu nkamwumviriza mugabo uburyo nagerageza kumubwira ukuri agashitangura kubona kumenga hari abantu bako baranja mu mutwe banja mu matwi ndavuga ati umuntu ashaka ko bihinduka ntashaka ko tugendera ku rutonde mugabo mu nyuma naravuze ati uko byogenda kose ndumuntu kandi uko byo wakose ndumuntu reka ntegerezwe kumutahura kuko hakuno mwiteranya ko yaramfashije ikintu reka ndamureke ntangure bushasha niko rero naciye mvuga ati dutegura YouTube nshasha twatanguye ya zero Brian uyu munsi twayikreye mu ijoro ya saa 7 z'ijoro dushaka indirimbo ya mbere giporo kava yakozwe muri iryo joro tuyipartaja muri iryo joro mu gatondo indirimbo yarayigiyeko basi amajambara menshi kazaho babwiye abantu igiporo ngo ivyo ngo ari kararirimba ibiki okay stile ni cyanyene narisanzwe nkorera ngo ntaho bizomushikana mugabo ndavuga ati hariho umunsi yawana nca dusohora ndahwera usohoye ndahwera apfuye gusoka mu ndwi imwe numvise ku muryango mu nyumba kumambarira ati yawa ku portail gugu ndavuga ndatewe ati hari ikintu ciwaye tukuzani convocation yawana yo muri sentare nkora pana yambe pana y'intango ndavuga ati mujamara kaze kwe nta no guhera hasi duhereye hejuru ndavuga ati uko bije kose umva umuntu abitambuko bije mugabo byose sinigeze mvuga ngo ngomba kubifata nabi cyangwa ngomba kubijana uko bitari ariko navuze ati ni bon kuva ico gihe turaburana njamubura nibiki hama uko byabaye kose twarabanye igihe kirekire ndagira gute we yavuga ko ndamufitiye amahera urumva anyishuza amafaranga namwivye Instagram urumva nagize ikintu namutwaye Instagram agute kandi YouTube na Facebook acara bisigarana bombe ivyo bintu bisobanutse wombwira ko nakwivye gute bimwe ibikuranga uvuga ko ari gwa office urabifise wowe cumbarira gute ko je nakwivye munyo baradutunganiriza muganda avuga ati ni byiza ko baramubwira ibyo ategezwa kunsubiza passport yanje yari yatwaye yari yayigumanije ngo mpaka ndamusubiza amahera ndavuga ati je nta kundi avuga ati n'amafaranga nanje ndafise amafaranga ndamwishuza nta mpamvu umuntu yo kugirira inabi nibutse ya neza ndavuga ati nta mpamvu yuko twakurirwa turiko turavuga ngo tugendere muri ibice tugendere muri biriya twaratekanye nyene ndavuga ati umuntu n'umuntu tu kandi hari nzo kwamanda mwubaha nitwanahura nzo muramutsa ko haranagera nigenda muturukire ndamubonye ngiye kumuramutsa ca kweba ntabashaka no kumbona mugabo ndamwubaha kandi ndamukunda ntagwa ngo ndamufitiye ndi muto kuri yo kuko ivyo amaze kubona ni byinshi
kumbure cyangwa ugasanga jenje maze kubona byinshi kumusuma ego kubera ko intambara ziratandukanye afite intambara zo nanje afite intambara ziwanje hama uno munsi nawe ndashima nanje gituma ndiko ndagerageza kubwira abafana bose cyangwa abantu bose abakunze umuziki w'u Burundi yuko irya YouTube yasigaranye je nayo nkoresha abari abone hari abagende kuba desabone baze kuri inshasha mbi data boy kandi byose birashoboka nuko byaje mu ncamake bon mu ncamake histoire ni ndende nta nubwo ari ncamake gusa nibaza ko abantu bakora bikino kiganiro nabo nyene bumiwe si au moins nawe nyene ushaka kuduha ikiganiro ko en fait ama version usanga ari abiri atandukanye nawe nimbere ka arashaka kutwemera akaduha ikiganiro gatushe kumva version yiwe nayo yariyo kandi nsanga tuko turateranya avuga ngo mwahaye ijambo imbiyo nyene ntimwahaye ijambo Amir kugira ngo tubwire ko bimeze gusa erega ukuri kwaciwe mu butungane uko niko kuri gukwiye gusumba byose ninde yatsinze hagati yawe nawe jewe kubera ko hari jo bamugiye ategezwa kunsubiza ko nibosubiza ibintu mu gihe atacabaye okay hariho rero ikintu gikunda kuba hagati abantu babiri bagira bakorane akenshi usanga abarundi badakunda kwitaho amasezerano kontra mugira mukorane muri babiri ni business kandi en plus mwese muzokunguka eske hoba harabayeho kontra hagati yawe na Amir cyangwa na MA kugira ngo ntihaze havuke amatatsi nkayo mu nyuma bo ibintu nk'ivyo je ndibaza yuko twokwirwa two turabivugamo cyane ibintu vyerekeranye n'ibintu byo kuvuga ngo ni management tuze turabireka mu Burundi ntabihari ko ku managing umuntu kumuprena en charge no kuvuga ivyo afungura ingene bigenda buri kimwe cyose uko kitwiye urumva ukagikora rero je nibaza yuko ibintu byose uko biba bimeze amasezerano gusa umuntu afise kumvikana muri ati je uzompereza iki kubivanye niki twumvikane gucya pana kuvuga ngo uri management office management kwa oya ariko akenshi kijama nico cicama cica kazi ikijama kirica kazi basanga hagiyemo kijama ndamuzi turazinanye abantu bose baramuzi nanje sijazo azompemukira muga amafaranga ni mabi amafaranga ni mabi cyane amateranyije abantu cyane hari ikintu wavuze kare ati ntacu yamfashije Chamfashije nimba naratemera narageze ngana kugaje no kubwibikorwa vy'iwanje mugora turavuga mu mati yaramfashije kumenyekana hamaranje gutembera ni jewe nifashije impamvu ni hari impamvu nabivuze ibintu bibiri biratandukanye hari umuntu agufasha akagutereka aho hanze hari n'uwundi agufasha akakuzanira ikizo kurerera ngaho hanze kiratandukanye ego wewe yanteruye ashira hanze mugabo ntiyampaye ikindera ivyo ari kundera yarabigumanije hemwe iyi histoire nibaza ko ni imaze igihe kinini mugabo igiye ku mugaragaro umunsi muri 2022 maze imyaka ibiri muri iyo myaka ibiri mbi data uzi kuri mu izo ngorane zose mugaga umutwengera abantu abafana cyane kumvuga kuri version yawe nase kunja muri bindi ko nta version ndi ndamenya mwico gihe cyose pendant 2 ans ukagumukora unezereza abantu kuko mwe mutanga umunezero utanga umunezero wewe atamunezero namba ufise wabijira gute wari bibayemwe gute bo muri maka muziki ndagukunda kandi novuga ko sindi cigange so cyangwa kugira ngo nabikuye ku muntu mugabo kubera yuko intamba urabona ikintu cyacu cyose uzokora ozi ntikibe mw'intambara ico kintu uzoshaka kwirekesa ici wawe ikintu ciwe buri gihe kigutera ingorane rero nimba nari guca ndekura cyari ko bigaragaje ko nabwo ko benshi barekama ati byukuri uko biri kose aravanye na Amir aragiye hari nabamwe mu bakomeye mu bakuze twita ngo ba legend b'umuziki canke hehe sino bavuga amazina bonyene niyo bahora bambarira ati wowe uri kuraribwa uri kurapfira muntu uzegira uvuye muga nkavuga ati jewe ndazi ingene ni controller ni jenzi n'ukungene nzoshora gukora mugabo mu nyuma nibo bagarutse bambarira ngo agiye kugwa kandi bakabivuga ndababona ijambo gusa naho rambwira abantu avuga ati nimba Imana ihari nimba Imana ihari dapfa kiretse Imana ipfa sawa mugabo nimba ihari dapfa akaba ariyo yandemye kandi nkahagarara nta uri kuraje ndahagurutse kandi niko gucanzana ndahwera basi ico bitangura guhera ngaho rero ya hari indirimbo wasohoye bangiye indirimbo nk'iso ravuga ati iyi ndirimbo iri ukuntu yanditse hari indirimbo mvuga ati indirimbo ni true story indirimbo ushaka kuba kuraririmba Amir bo nta muntu umwe naririmbye ariko naririmbye mu rusangi ibintu byose byagiye birambako warabirinda ati abantu binjiriza amamiliyoni bo si wowe nyene ninjiriza amamiliyoni hari nabandi ninjiriza amamiliyoni ariko batabizi ntibaguhembe batabizi ega akaba ariyo bagaruka kandi kungwanya ego si bijya byonyene twakora canke nakora hari n'ibindi la vie d'artiste
uzoga ba artiste buragoye mwabantu mwe trop difficile trop difficile kabisa hari abantu bakora baravuga ati jewe ibyo ntavyo noshoboye pepe novuga navuyeyo oya kuvayo mva biragoye mugabo urakora tu urakora ubu rero kukorana cyane na Brian ama video presque yose ni yose yose niwe yakoze nawe bari manager mushasha ni manager wanje manager mushasha manager mushasha nawe mukorana gute wewe ntimukorana wewe turafise ingene dukorana turafise ingene dukorana kandi singomwe ngo abantu babimenye ariko turafise ingene dukorana nta kijama kirimo oya nta kijama kirimo zabo cica akazi oya nta kijama kirimo kandi amabanga yo ni nk'amabanga yo mu cumba yitwa turavuga cyangwa tubwire isomo wakuye mu bwo buzima wahuramwe ko deja nimba muvuye mu sentare ubu nibaza ko uri kora bisohokamo nikiye kigo wakuye ni kiye kigo ubwira abagenzi baba ari bagenzi baba uko abenshi c'est vrai benshi basigaye batinya management kuja mu management ati Jesse sindabishaka ariko nifasha jewe jenyene hari nabana nabanyene bagiye nabanyene bakavayo uko nyene ndumva mugacha ubwire abakiri bato batarabijamwo canke abifuza kuja kugira management ukuntu normal ibi lisanse kumera kugira ngo mushe gukorana ntihabi ingano nkizo kandi bo kuri je novuga ko byanyigishije ikintu kinini cyane cyambere na mbere byamaye gukomera byamaye kumenya yuko umuntu ntazigera guca intege umuntu azo guca intege mu buzima ukemera gucika intege ico kintu kizoba atari ciwe na gatuzo buri umunebwe kandi zo buri n'igipfu kubera ko umuntu mugiye guca intege abaguhaye gukomera kuko hatabaye bigusubiza inyuma ntumenya kubandanya imbere novuga yuko ntuzewemera umuntu aguca intege ntuzewemere gusubira inyuma wewe fata urugendo wafasha bari gubandaniririzako kandi umuntu azo kubwira ko atacushoboye uzo mubwire ko ari we atacashoboye kuko yabonye gute ko atacushoboye kenshi umuntu akubwira ko atacumaze mu gihe yabonye ko ari cyo umusumba umuntu akubwira yuko atahubona mu gihe abona kubona kure kumusumba hama ibyerekeye n'ibyo kuvuga ngo ibyerekeye n'umuziki management biki mu Burundi tube turavyihojeje kuko ivyo n'urundi rwego n'urundi rwego ko nibindi bintu tudashobora n'indi ntambwe tarashika ku muziki wonyene nta ntambwe ugira sibyo umuziki wonyene nta ntambwe ugira cyo tugenda gufata izindi ntambwe ziri hejuru y'umuziki amabitumaririke sibyo gikuru ngo nimba ufise impano yikore haje umuntu agufasha nimwumvikane ari kitu chake kidogo kibonetse mpe chake nawe peleka chako ejo iswe msongamano nico ciza gusa mu buzima maze kubona mpe chake twari cawe nuwe twari cari pourcentage mwumvikanye twari ciwe na twari ciwe ha mu buzima bubandanye gucyo umuziki wotera imbere kesho ugiye kubiraba imyikomo y'abantu baba basanga ibikorwa niyo usanga ari myinshi kandi kunza kwica ibikorwa duheza turirimba kugira ngo tugarukana kamudi okay ni muri mudi kalimba kalimba ukungunda malo nibavyumva fumbisha umwotsi hashe nihabona fumbisha umwotsi hashe mama na way okay muga hari indirimbo yawe nakunda iyi ebucece Ngakwaje kuvuga kuri Kalimba ndashiramo link muri commentaire muje kuyiraba muje kuyumviriza iraryoshe ifise video nziza ikoranye na Beshu kobwa mwiza ifise video nziza Brian hubahwe abizi kuzi gukora video nziza ariko mimi indirimbo naipenda naenda vakatro cyane kutiri bucece urukundo rurabira nkashira numva uku kwegera je nkamerereza nibona uri mwiza baby simbona uburyo je no bivuga ngo nkwite Bibiana uko mbona mukobwa uri Kiana ngo nkwite Bibiana uko mbona uri nambi sumba zose we baby nunde kure ngwino nyifatire niwe rurabo rwanje usambolela nitaweka mbolea utapotaka tutakwenda mwari nyegeruri pose dutambe kwaje uwanje ingo bucece nyegeruri pose dutambe kwaje uwanje ingo bucece nyegeruri pose dutambe kwaje uwanje ingo bucece okay bayikunda muganda muyumvirize yakazi iraryoshe bon indirimbo afise nshasha ni yinye Kalimba
mugende muyumvize ndabasavye mugende muyumvize mu moteri intege kuko intege afise n'abafana biwe sivyo naba baraguhana ko haje kumubona ko bahari ko bashaka kumukora gacubandanye gukora ko kudeseva abantu bihumbi 100 ni kibazo ariko nshaka kugira akajambo bwiye akajambo bwiye abakunzi bacu badukurikirana n'abakunzi Silent Vibes baravye kino kiganiro kuko hari ubuzima mubayemwo hariya inyuma batazi babona gusa imbere yasohoye indirimbo yambaye ishati nziza amapantaro nziza afite imodoka nta buri cafungura maybe navyo ntavyo bamenya mugabo ushaka gusanga ushaka kuraba ubusa nabanye ko hari ubuzima ngene mubayemwo batazi shaka ubahe message kubera ko hari abafana usanga bari cruel ugasanga wowe uri kuraca mu bintu bigoye nawe aciyaza akagusongera isibi ugasanga yazanye ibikomantere bidashobotse aja kukubwira nabi kandi nta kintu na kimwe wamugize uri kuragwa intambara za kuri kote yiwawe kugira ngo ubuzima bubandanye ubaho urumva ugasanga uri kuragwa intambara kugira ngo uronke ico ufungura uronke ukuntu uva muhira uja kuja gushika muri ville ugasanga ari undi muntu ariko aragushaka nibazo vyiwiwe ashaka ugira ikintu babwiye ugira n'ikintu bwiye abakunzi nabo bandi baba bari hafi mu bino mu vyiza even ifata bazindi kumero abakuba hafi agusenga kwaza mbe bimeze neza cyangwa kumbe imbideto turashaka gukora indirimbo turashaka ko ukora indirimbo y'istire nabaga n'abakunzi beza urumva aussi turabona ko umenga ufise nk'ikibazo toraga $100 ntibahari toragafana ubwire abafana bo muri iyo mice yose Boje no vuga yuko abo bose ndabakunda cyane kandi kugera uno munsi no munota no saha imbidata kuba nkihagaze kandi nkagubo hari abantu bakunze kumbaza tone ubigenza gute ukoresha umuti nyabaki kugira ngo gushika kuno munota ubugifashe cyangwa gushika kuno munota ubugifise 6 je nabwiye ati nta 6 je ni hayi ndayihabwa n'abafana nyene kubera iyo batanshigikira muri bijya bihe bigoye naho nari kuba uno munsi nukuri ndabashimiye cyane ego sino bakwira mugabo nta nico noronka ndabakwiza ariko Imana ibampezagiriye cyane abakunzi abansi bose ndabakeneye kuko mwese mwaratumye mba ngira motivation kugira ngo nshobore gukora akazi nkuno munsi uko kameze kandi ntimuze mwemere umuntu abasubize inyuma igikuru dushigikira umuziki wacu hanyuma byose bizobandanya mugenda ngwe mu bishoboye urazi ko hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo umuziki ubundi ngo nduza amaview kugira iki ugasanga n'umuntu afise indirimbo yirukanse kubera ko ya boostinze canke yagize iki bivanye nuko ntuze turatana kimyikomo ni kubera ko rezo social nga mu burundi wacu nikoreshwa cyane ntuze turavuga ngo tugomba komera nk'abanyamahanga kwa oya mbage bari adapte cyane kuri rezo social twe rezo social twumvika tugerageze gutahurana ego nimba bizoshoboka kira mu rundi wese hari yijukire gukoresha YouTube kugira ngo twese natwe turonka amaview turonke natwe ingene dushoboye kuvuga umuziki wacu mu mahanga cyane kuko ibyo tuzokora uko muzobikurikira natwe niko bizogaragaza ko mudushigikiye kandi namwe mudutahura natwe tuzoboneka ko twitahuye hanyuma sinzobatenguha nzobandanya buri gihe ndabahereza ibikorwa byiza mu nsengere gusa ingufu zanye n'amasengesho yanyu azotuma ngera kure wandanye musengera abartiste banyu ubuzima bwabo sibuge mubona ku barezo sociaux hari ubundi buzima bafise buragoye baba harimwo struggle kugira basohoye indirimbo hakumuca intege yasohoye indirimbo mutera intege ahubwo nimba yakosheje mukosore mukanywa ababo kubera ko barifuza guhura neza mugabo bijanye na bwabo kene buri mu gihugu ku artiste surtout bataronka ibiraka bikwiye badahembwa neza mu biteramo wachasha ko na struggle zo gukompoza kuja muri studio gukora clip hagacajamwo nizo amakomantere mabi urumva n'ubuzima bwanse mva kuce bigorana rero no kuza mu komantere kabi hari umwanya kaba gakenewe ko hari umwanya kaza kakagutera ishavu akakugura indirimbo ntiryoshe ugira ingufu zo kugira ngo ukore iryoshe cyane gusumba ivyo navyo urumva biba bimeze neza kuvuga ko kutagoshe si bibi gusa ahubwo ni façon abivuga ego façon abivuga mu ego kira muntu wese agira ingene avuga kandi ntushoboye gukontora umuntu ingene avuga abantu tubavugana bazobiheba kandi ntihagira ikindi kintu bibagira aho twababarije mutubabarire ko turabantu twavuze na hara twavuze naye mutugirira imbabazi tusishe vibande mutu ni mutu muntu no mu cyari Kiswahili kumbe MB Urakoze ikiganiro ciza urakoze kutwugurukira urakoze kutubwiza ukuri ku bintu kuzara bimeze urakoze kubwira abakunzi bawe baba bamereta kumenya ukuri ku bintu bimeze urakoze kutwugurukira ntibigoye kuvuga ibintu ntivyoroshe ko ibintu wabitse imyaka 2 ukaboje kwivugira hano hano ko watwizeye sinabivuze byose navuze incamake kandi navuze imvugo mbabarira amatwi ni cegeranyo c'ivyabaye mu cyo itari mbabarira wakuvuga gute noba mbuze indero kandi noba nibagiye navuye ko warezwe yego Butoyi Moise
ma petite sœur bye. ijoro ryiza murakoze cyane abantu badukurikiranye turabakunda cyane murabizi naho ubutaha mu kiganiro kizoba gikurikira iki inye muratse ko twama duhari naho bigora twama duhari tugaruka tubahe bishasha tubamenyesha amakuru ukuntu ameze tubateramishe tubatere n'inkuru rero mubandanye mudushigikira mudukunda muna dusengera tuzosubira bye bye. Badandaza batandukanye Bega mwari muzi ko abantu bashobora kumenya no kugura ivyo mudandaza aho bari hose biciye kuri Mega Customer Center. Iyandikishe muciye kuri wezi 3 akaburungu Mega Customer Center akaburungu.com abakiriya babibone gutyo bagire commande y'ibidandazwa vyanyu vyoroshe. None muri kino kinjana hari uwo bagituratura arondera amahoteli ibibanza vyo gukoreramwe imanza amanama gukota imiduga gufata numero yo kwa muganga n'ibindi. Orohegwa ufashijwe na Mega Customer Center. Injira kuri wezi 3 akaburungu Mega Customer Center akaburungu.com injira muri annonce hitamwe icukeneye igenekerezo n'amasaha ugishakirako emeza kuri réserver maintenant kugira nyene service abone réservation yawe. Ufisi icubaza dusange muri quartier asiatique avenue Tanganyika numero 14 building Kiramirana bureau numero 5 canke wakure kuri 72 147 ubusa 13. Mega Customer Center umuguzi umusangiwe.